Ibi byose ibi biganiro tuzamwo nukurondera gena twotahuka. Nukurondera gena twotahuka mugabo tugatahuka dufise ijambo mu gihugu. Urabona yuko imigambwe yahagaritswe ntigikora abantu ntibisanzura mu gihugu ngo baserure ibikiri ku mutima ngo baserure ivyo biyumvira. Jewe ndashaka kuza ndafise imigambi myinshi nosangira n'abandi kubijanye yo guteza imbere igihugu. Kaya gahugu kacu karimwo abarundi bakora, abarundi bihambira ku bikorwa, nta myaka 5 yohera tutaraduza ubutunzi bw'igihugu kandi ntidusubire no gusega igihe cose imfashanyo ikibuze cose n'igikwasho ngo nukurondera kugurana amafaranga mu kigega ca FM. Hajya hariho ubutunzi bukwiye kugira ngo abarundi bose bashobore kubaho neza, abana bige neza, abanyagihugu bashobore kuvugwa neza, bagire amagara meza, amahinguro yashobore gushingwa, abikorera twabo bashobore kudukora atankomanzi. Ivyo birashoboka kandi Burundi bashobora kuba n'akarorero muri ibi bihugu by'ibiyaga binini. Inzira ahanini urwaruka bafatira ku karorero k'abashoboye kurongora neza igihugu. Mu Burundi barabayeho no ku bami bariho. Ubaze ko umwami yumviriza abantu rwose ntiyafashwa gufata ingingo atumvirije abantu. Abantu bashoboye no mu mwanya muto ari babwa gasore ari bandadaye n'abandi bashoboye gutanga urerero bwiza n'uburero bwo mu bindi bihugu. Hari ba Mandela, ari ba Mwarimu Nyerere, ari basangara. Ubwo burero nuko abana babwiga no mw'ishuri, abana bakigishwa gukunda igihugu. Ivyo byose ni ibintu rero twoshobora gushika ko neza, navyo bikazozanwa n'ibi biganiro vy'amahoro turimo kugira ngo dushobore kushwara mu mitumba, mu mashuri tubiganire n'urwaruka.